Amahoro y'Imana nabane namwe bwe mwese muri ko muradukurikirana aho muherereye mwese ndabaye ikaze mu makuru twabatorokanije kuri uno musi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Igisagara ca Bujumbura nico kigiye kuzohora citorera imicafu kuko amashirahamwe yarajejwe gutora iyo micafu atabikoze neza. Mu gihe uno musi hahimbajwe umusi mukuru wahariwe umweranda Valentino ngo abadandaza b'amashugwe ntibarose abaguzi neza nkuko vyahora mu myaka iheze. Reka ndabaye ikaze mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubipfuriza amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mejeje kubibamenyesha kuva ubu igisagara ca Bujumbura nico kigiye kuzoza kiritorera imicafu irangwa hano mu gisagara ca Bujumbura haba hagati mu gisagara ndetse no mu makartier atandukanye. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Ni nkuru dukesha Elvis Munyaneza. Abari bajejwe gutora imicafu mu gisagara hagati barabesha barongoye igisagara ca Bujumbura kuko imiduga bakoresha ubwayo ntiyari isukuye. Bivugwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Vuba duheruka gukoresha inama y'abajejwe ico gikorwa aho twababwiye tuti iyo miduga yanyu mwiyita ko ari imodoka zijeje gutwara imicafu zonyine ari umucafu muri ko muraduhenda. Imodoka y'umucafu yonyene n'umucafu igiye gutora umucafu. No kuvuga ibarabara ryose igenda iracamwo igenda irata umucafu. Ni nk'inka ziturutse zigenda ziratamase. Hama baratubwira yuko bagiye kubikosora. Ariko nagomba mbonereho akaryo ko gukebura abo dusanzwe dukorana mu ntwaro. Twebwe turafise amakamyo atakindi ajejwe atari gukura umucafu ku mabarabara. Ego twari twavuze yuko kura umucafu mu mabarabara makuru ariko tugomba turaba kayo twoza turinjira na mu makartier kugira ngo imicafu bakuye mu miserege icivaho ubwo nyene. Ariko ivyo bikono nivyo bikono birashaje. Hari bikono twari twakoresheje nivira ko mu misi mikenya bishobora kuba gushigwa ku mabarabara ahantu hakenewe na cane buri commune buri zone izomenye ibikono vyayo kandi izira biverifya ko bagiye barabikura mu bicafu. Ico twaragihimirije abastanteri nimvira ko babizi. Ico kibazo kirakwiye kuva mu nzira ko igisagara ciza tumaze kuvuga tuti igisagara ciza ca Bujumbura, igisagara ciza cacu ca Bujumbura. Donc kitegerezwa kuba ari igisagara giteguye neza kiri mu isuku kirangwamwe abantu bisuku. Nka vya bindi bavuga muri restaurant. Muri restaurant usanze umuntu ariko aroza amasahane wenyine aracafuye. Wenyine aracafuye aje yoza amasahane. Iyo sahane rizogira isuku gute kandi niko rasukurwa n'umuntu acafuye. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yabivugiye mu kiganiro cihariye yahaye BTV. Elvis Munyaneza urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Mu gihe kuri uno musi hahimbajwe umusi mukuru wahariwe umweranda Valentino abadandaza b'amashugano mu gisagara ca Bujumbura ngo ntibarose abaguzi uko bikwiriye nkuko vyahora mu myaka iheze. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Igenekerezo rya 14 Ruhuma hahimbazwa umunsi mukuru w'umutagatifu Valente. Benshi bakaba bawuhimbaza nk'umunsi mukuru w'abakundana.
uyo munsi ukaba ugaragazwa no guhanahana amashugwe ku bakundana. Abadandaza amashugwe mu gisagara ca Bujumbura bavuganye na BTV, bamwe ngo baronse abagura ayo mashugwe, abandi ngo baronse umwe, abandi nabo ngo ntibaronse abaguzi nk'uko vyahora mu myaka iheze. Valante nabona abakiriya ariko baraza buhoro buhoro, turahendahenda kubera ibintu bigenda bihinduka. Mu minsi heza abantu baranezerwa cyane, mugabo usanga nyene babigendamo ka buke buke bivanye no kuntu usanga umengo ubuzima burazimvye. Amashugwe rero urumva uwiyumviriye araza akagura, natwe tuyadandaza tukarongera agasabune. Baza buke buke usa saa 11 niho baza kuza bagwira, nabo bonye usanzwe hazo umwe nyene ni gutorora nyene ayo kujya guza asasita gusa kaza bakuze tamajena mazaronka abane bakuze nagwa kandabona ku mugoroba naho ruza kuboneka gwaruka n'abantu bakiri bato n'abapapa bakiri bato n'abadamu bakiri bato. Uyu munsi mukuru ahubwo babereye kukomeza ugakomera gose umunsi mukuru bakawukunda cyane. Uyu munsi mukuru urugurura abarundi bakekana urukundo rwabo aho rugarukira. Yego abaje kugura amashugwe bavuganye na BTV bavuga ko bategerezwa kugura amashugwe kugira ngo bereke abakunzi babo ko batabibagiye ku munsi mukuru w'abakundana. Kuri no munsi mukuru bita ko ari umunsi mukuru w'abakundana, ikigaragara nuko ibibanza bidandarizwamwo amashugwe n'utundi tuganuke duhanahanwa n'abakundana vyiyongereye mu gisagara ca Bujumbura. Raymond Prospere niyo nkuru na urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Nkuko musanzwe mubizi misi yose uko umwaka utashe muri Fevrier tariki 14 haraba umunsi mukuru w'abakundana. Dream House twashimye kwivatikanya n'abanywanyi bacu, abakunzi bacu, abantu bose batugendera kugira dushobore kuraba ko twohimbaza umunsi mukuru mukanyamuneza. Cyo gituma twafashe intumbero yo kuvuga ati katugire iyi competition izohoriba muri Fevrier, hama tukaza tugira uwabaye wa mbere twamushikiriza agashimwe no mu yindi myaka yaza ko tuzobandanya tubikora. Turaryoheye cyane kandi turiyumva cyane gushimira Dream House kutwiyumvira ko natwe abakundanye niteka ridasanzwe kuba twatowe mu bantu barenga 168 twumva turyohewe cyane. Bwa mbere niwe andungikiye foto ndamubwira turashobora guparticipa, cyavuga ke no ntidushobora, sindi ukuntu yari yabyumvisemwo, mugabo ukengeye ku kazi abantu twakorana bari babibonye bashaguma bambwira murashobora guparticipa, mufite amafoto menshi meza, mugiyeho mwotsinda. Umva ndagenda kumukonvenka, turaza ndamukonvenka kugira poste mu nyuma aranyemerera arama nimero y'umuntu ndungikira ifoto amaco genduko. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imico. Abigeme badandaza imibiri yabo ngo barahura n'ibibazo bitandukanye muri uwo mwuga mubi bakora, nubwo bawukora ngo barabona ko atakazoza bizobazaniye. Kuri w'igisagara ca Bujumbura akaba yavuze ko abo bigeme bo basubiza mu ntara bavuyemwo kuko bakora ubuhungu. Aho hambere umwana w'umwigeme yari umwana zicazira, yirinda cyane ingeso mbi z'ubuhumbu, ariko uko ibihe bihinduka ibintu byagiye birahinduka nkuko bigenda vyibonekeza mu bibanza bitandukanye vya hano mu gisagara ca Bujumbura, aho usanga abana babigeme basigaye badandaza imibiri yabo. Bamwe muri abo bana bicuruza twaganiriye batubwiye ko bagiye muri ubwo buhumbu biturutse ku buzima bubi babamwo, ariko naho babibamwo ngo nta kazoza babibonamwo. Ngo rero nace mu buzima bubi ndabyarana n'umugabo mbona nacafashije hamaje nakinjiramo rero mugaseka ndondera amahana nzindiriye ubuzima. Haragihe nyorohera n'igihe nyine bingora kora biyavana hagiye mura n'umuntu mubi canka hora n'umuntu mwiza, turahura nyine n'ibibazo byinshi. Ugenda n'umugabo gace usanga mwavuganya amahera ugasanga nyine agufashije nawe akagutora wanda yawe wa maraya ukunuku, ugasanga nyine nawe waskurarira
kwimvura ubuzima ubayemo ugasanga ukavuga ati ntaco kazima atanyishe gaca ugenda wumva umengo urababaye nyine cyane kaniri turumvikana tukagenda kuko hari igihe uhura n'umuntu mwiza ugasanga mwumvikanye ugasanga gufashe neza biravana n'imitima nyene y'abantu jewe make nemere nka 25 menshi ngenda basenga kimwe ka tref bivana naho mbangiye hariyo akenshi je ivyo menyere nkunda kugenda mu hoteli canke wiwe mugabe wiwe kenshi ngenda gake abo wangana ba mbona ari umugabo yubashe ndagira kuko mbanzi kurya yuma amahera nyene ngaraca namubwiramo amahera imbere kugira ntampinduke imyaka 3 rero nyine umuntu yaremeze iyo nako bimaze kuvyara akabibona mbere arapfuye je ko ntwayenda muri mwacu mbanza nkabireka nkagakana navyaye mbonye ubuzima bunyankiye kuko naco ntagerageje naradandaje mbona biranka ndagerageza no gushaka kubaka mbona umenga navyo nyine biranyankeye ariko umunsi umwe ndashaka Imana nyene izo nk'umugabo nubake nyene mbone ko subiye mu Kristo wanje narigeze kuba nkijije kuko marafasa Imana ivyo binkuremo ndasubira mu gakiza kibafashije. Umupfasoni Emehasi Bucumi umwe mu munararibonye akongera akaba arongoye urwego rw'abakenyezi mu Burundi ati birababaje kubona hari urwaruka rukijuragirika mu buhumbu abandi bariko bariteza imbere ahamagarira abo bigeme kutajana nyabahururu ngo batwagwe n'ingeso mbi ahubwo baje hamwe mu gukora imigambi yo bateza imbere. Twebwe abavyeyi biratumara amaza kuko umwana agumanya gateka umwana agumanya ibanga akifata akazoja kuba kugwiwe akiri muzima birahimbara mu miryango umwana w'umwigeme umusohoye yarifashe atarakumara amaza niteka ku muryango kandi niteka no kuri we nyene kuko bigaragaza neza ko n'urugo agiye kubaka azobandanya yifata buriya umwana w'umukobwa yamaze kuja muri ubwo buhumbo muri ubwo bushurashuzi naho byoshika akaja kuba kugwiwe bizomugora azoguma yipfuza kuja kumviriza n'ahandi ugaca usanga urwo rugo yubatse ntiruramye ntirufashe none rero jewe nohamagarira abo bigeme babona yuko ubuzima bwabo buri muri ubwo kudandaza umubiri n'ukuri nibabihagarike ubu duhiriwe duhishije leta nkozi leta mvyeyi irikyo irashira ahabona imigambi itandukanye yo gushigikira umukenyezi yo gushigikira umwigeme ubu ugwaruka impano bafise bariko barazifurura zija habona none rero je no hamagarira abo bana babigeme ogo gwaruka kwiyumvira kuja hamwe nyabona kugira baje mu mashira hamwe bakora amakoperative turahiriwe turafise banki y'abakenyezi iyo banki y'abakenyezi yuzuyemo amafaranga menshi cyane bararindira bazana imigambi kugira bafate mu mugongo barangura iyo migambi yabo ku ideni rifise intérêt ntoyi akaintere gatoyi cyane eko no bahamagarira rero kuva muri izo ngese ataho zijo bashikana baje hamwe bakora imigambi kugira ngo kazoza kabo kabe keza kabe kazoza kumwizero. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura we Jimmy Hatungimana abona ko abo bigeme bosubizwa iwabo kuko beshi bava mu ntara hagati kandi babiterwa n'ubuhumbu. Jewe ndibuka ko narakoresheje ikiganiro n'abene gihugu bo mu Kamenge muri komine Ntahangwa aho ico kibazo caje vyagenze gute baratubwiye yuko abana b'abakobwa ufise imyaka myinshi afise imyaka 22 kuva kuri 15 kugeza kuri 22 icyo twakoze uwo munsi muri iyo nama twatanze itegeko yuko igipolisi kizoja kibafata kigire mu idondoro wabo
hanyuma tubarungike iwabo iyo baje bava mugabo tuca twimvira kindi none twabarungika hariya iyo baje bava hoho kibazo bagiye kwigisha iyo ingeso mbi ugwaruka bazo basanze mu kibano hariya iyo bazo bagiye murumva ico kibazo ni kibazo nkoramutima aho abavyeyi dukwiye guhaguruka mugabo twebwe nk'intwaro twebwe tuzogerageza tubafate mugabo mwumvise tubafashe tubarungika he tubarungika ruguru iyo baje bava hanyuma ingorane zizoca ziba nuko hariya bagiye bazoca bagenda kwigisha abandi mwomenya ko abo bigeme badandaza imibiri yabo no mu ntara zimwe zimwe hagati bibonekeza. Indwara ya kansere y'amatengatwa testikire muri rurimi rw'igifaransa ni indwara idakunda kumenyekana, abagabo bakaba bahamagarirwa kwama bikorakora kugira bumve ko atakivyimba boba bifise ko. Ivyo bivugwa na muganga Gahungu Fabrice yanonosoye ivyo kuvura indwara zitandukanye za kansere. Reka tumukurikire. Kanseri ya testikire kame ni kanseri nayo iriho. Iyo kanseri rero ikunze gufata abagabo bakiri bato na cyane cyane à la vingtaine, cyo bita deuxième décennie. Ego n'abantu baba bakiri bato. Iyo kanseri rero no kumenya ko ni kanseri iza bukebuke. Kenshi amasinye ya mbere dukunze kubona niba abantu batangura kubona donc ama testicule donc amatengatwa yaba atanguye kuvyimba, akavyimba atababaza canke yikora ko akumva akantu k'akanodure indani katamubabaza. Ibyo ni kimwe. Ikindi naco ni fo kumenya ko kanseri ya testicule nico bita ama cancer lymphophile, no kuvuga arakunda kwipropager rapidement aciye mu maganglion, les adénopathies. Kenshi ari gihe tutora kanseri ya testicule tutayibonye muri testicule tukabona nko munda aza babara munda afise ya maganglion ya adénopathie munda ariko aramubabaza. Ha localisation donc aho zija kenshi iyo tuzibonye ku mu jeune homme turatira attention tukaca tuja kurondera nico twita ama adénopathie rétropéritonéale, no kuvuga ari munda ino localisation iri précise munda tuca tuja kurondera. Iyo uyibonye ntubone ko ari kindi cyo bakitera ucuja kurondera ko nababwiye ko ni ya kanseri ya testicule ari donc iri silencieux. Tuca tuja kurondera iyo testicule tukumviriza niba umugwayi atari bwiyumviriza. No kuvuga rero kanseri dushaka kuyibona donc les testicules zibyimba canke umuntu atumva kanodure katamubabaza canke tukayitora tubonye des ganglions des adénopathies ziri munda arizo duherako. Izo rero zirafise donc ibipimo byo mu maraso zirasekreta cyo midanoso nuvuga nti zirasekreta donc ama substance dushobora kubona mu maraso tuyabonye aduze tugashaka kuvuga ati ni cancer iyi si cancer. Aho rero tumaze kubibona gutyo tukabona ya bimwe twakubwira clinique tukaraba niyo biologie les marqueurs tumoraux tucha tu décida. Donc on a vous c'est une décision multidisciplinaire. Hanyuma le traitement kenshi ni kurikuramwo, donc turakuramwo iyo tenga twagirwaye. Hanyuma plus ou moins barongerako nico twokwita radiothérapie na chimiothérapie en fonction yuko cancer imaze ku avance. Aho rero nko mu bihugu biteye imbere rero ko mu muntu bamukuye ko ubugabo bwiwe imbere yo kubikuramo hari ico bita prélèvement de sperme kugira bazibike ni yashaka kuzorondoka bazogenda bazikura ahantu bazibika. Ivyo mu bihugu biteye imbere nibaza ni wacu ngira bizotinda bishika sinzi kugira wa muntu ni bamukuramwo donc ubugabo bwiwe azobandanye procréer donc ashoye kuvyara. Nuko no babwira kanseri ya testicule ko ari kanseri iri silencieux, ni kanseri yo ma jeune, ni kanseri dushaka ku diagnostika par l'imagerie, l'échographie n'ibindi kandi dushaka ku diagnostika n'ibyo bipimo byo mu maraso. Nuko nk'abantumiriye rero kujya tuvuga kuri kanseri y'ibere ku badame na kanseri ya testicule abantu bogira des dépistages
ubwa mbere bakaraba bakiraba uko bameze bakiyumviriza byo tuvuga ko umudamu magira autopalpation ukumva ko atakantu kagenda nabi wumvise akantu kagenda nabi nezite paye kugenda kwegera muganga hanyuma tuzobafasha. Umuririmbyi Vishurov amenyesha abaririmbyi bagenzi biwe ko bokora cyane bagashiramo inguvu kuko akazi kabo iyo gakoze neza gashobora guteza imbere abaririmbyi batandukanye bari mu gisata cy'imyidagaduro bakaba bifurije umunsi mukuru mwiza witiriwe umweranda Valentino abagenzi babo. Umuririmbyi Vishurov ari kumwe n'usanzwe uhagarika ibikorwa ziwe manager Epifamba bari bafashe urugendo rubageza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nkuko tubimenyeshwa na Vishurov aho tubwira ko bimwe mu byabajanye ari guheraheza umugambi batanguye mu mwaka wa 2018 yongera hamagarira abaririmbyi gukora cyane kuko muziki arakazi ko babeshaho. Yambu cyane nizera ko mumeze neza cyane abakunzi ba BTV. Nibaza ko twarashitse neza Kigali twashitse mu ijoro. Uyu ni Vishurov abakunzi biwe nibaza ko abo bariko barabona ko Vishu ariko arakora cyane uyu mwaka navuga ni umwaka w'ibikogwa nkuko ubwa mbere mu minsi iheze twarakoranije abanditsi n'abamenyesha makuru Vishu aratanga isakoshi kuri manager isakoshi yarimo ibintu byinshi cyane yarimo programme y'umwaka wose ndetse na 2024 bivuga ngo icyatujanye rero Kigali twari dufise projet y'indirimbo muri Kina Music mugabo bivanye n'akazi kenshi ka boss wa Kina Music ariwe Clement tukaza turabisanya donc mu ma voyage tugasanga yagiye hariya natwe twagiye hino abonetse tukaba twagiye hirya natwe. Donc kuva muri 2018 rero twari dusanzwe dufise projet yo gukora indirimbo muri Kina Music. Ubu rero umwanya wageze hama uno munsi rero turaza gukora duheze iyo projet. Nibaza ko kubijanye n'abandi baririmbyi naho nibaza ko ari gukora cyane nabanga jya hatari dukora uretse ko twebwe twatahuye ko umuziki arakazi iyo wubashirira akazi kawe ukagaha ivyo gakeneye byose birashoboka. Niyo mpamvu amubona ko Vishu ariko arakora cyane abamizisi no basaba canke abaririmbyi no basaba gukora cyane bitanze kuko iyo witangiye ikintu kenshi naco kirakwitaba kandi kakwereka ko wowe wacitangiye ko naco gishobora kuguha novuga ni inyishu y'ivyo ushaka gushikako. Nuko murakoze cyane, merci beaucoup. Nayo bamwe mu basanzwe bakorera mu gisata cy'imyidagaduro babicije ku mbuga z'abungurukana bumenyi bipfurije abakunzi babo umunsi mwiza w'abakundana aho twavuga nka DJ Paulin asanzwe atunganya ibiteramo, Mutima le comédien asanzwe akora umwuga wo gutwenza, umurivyi Roriro ku mufasho we Loriane n'abandi. Ivyo biruko mu gihe kuri wa kabiri igenekezo rya 14 Ruhuma ari umunsi wahariwe umweranda Valentino ukaba n'umunsi wahariwe abubakanye nabimirije kubakana. Mu gihugu cy'u Rwanda umwigeme bazi Shadia benshi bazi nka Shadibo yagize icyo afasha ku bantu bakundana mu kwishimana ku munsi wabo. Yateguye igiteramo kigiye kuba ku magenekerezo ya 2025 na 2026 Ruhuma umwaka wa 2023 ku bwa Shadibo akavuga ko bahisemo ko ico gikorwa mu ntumbero kwishimana n'abakundana mwe n'abakunzi biwe. Akabari nayo icisozera makuru yacu y'uno munsi. Reka nshimire bagenzanje bakora ibishoboka byose ku munsi kugira makuru abashikire atangomanzi. Shimire mwebwe mwese mwama muri ko muradukurikirana ku munsi nipfurize abemera uwo munsi mpuzamakungu witiriwe umweranda Valentino ko wobabera uwumugisha mu rukundo rwabo babandanye batera imbere. Ntumirire kandi abakunzi b'umupira w'amaguru kuza gukurikirana umupira uza kwerekana igihe cy'isaha 4 aho umugwi wa Paris Saint-Germain uza kwakira Bayern Munich. Nuko rero ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Shimire kandi Peniera Kazemwami yarahagarariye ano makuru. Ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza mu banyu no mu byari.